Umunsi ugira gatatu urumuri rw'amahoro ruri mu ntara ya Burunga kuri uyu wa mbere igenekerezo rya gatandatu Gitugutu waramurikiye ibikorwa vy'iterambere muri komine Rumonge na Bururi. Ukaba rwahereye muri komine Rumonge neza neza mu gisagara ca Rumonge aho rwazungurutse rugana kumurikira ibikorwa vy'iterambere ku mutumba Birimba, aho indongozi zitandukanye zo muri komine Rumonge zifatikanije n'intwara rumuri ndetse n'abene gihugu mu bikorwa vyo gutera amavoka no gucanga isima yo gusasa ku nyubako y'amashure izoba igeretswe rimwe kw'ishure shingiro rya Mugweji. Uvuye aho rukaba rwaciye rwerekeza muri komine ya Bururi, ariko imbere yuko ruhashika rwaciye muri zone Buruhukiro aho hari abene gihugu bagwiteganye igishika ndetse bakaba bararose n'akaryo ko kurukorako. Nyuma yaho rwaciye rwerekeza ku rugabano aho abavuka komine ba Bururi barongowe na musitanteri bari bagwiteganye igishika cinshi. Kirutora baciye bafata inzira berekeza ku mugwa mukuru wa Bururi aho indongozi zitandukanye, abanyeshure n'abene gihugu bahawe akaryo ko gukora ku rumuri. Aho naho baciye rujanwa kumurikira ibikorwa vyo kubaka umugende w'amazi uri ku kiraro kiri ku ruzi Siguvyaye kigabura imitumba itatu Rushemeza, Muzima na Nyagwaga, cubatswe ku ciyumviro c'imvukira z'iyo mitumba. Umwe mu batanguje iciyumviro co kubaka ico kiraro avuga ko bagikoze kuko bari bahanzwe no kujabuka. Twari turemerewe cane n'aha hantu, abantu batari bahazi ntibaza ko hari hameze gutya. Twaramerewe nabi kugeza hatamuntu yoshobora kujabuka, biranga ko tujabukana abarwaye, biranga ko dutwara abavyeyi baja kwibaruka. Turabona ko abana baja kw'ishuri baza kwiga hazabuta n'ahandi bagiye kugira ikibazo. Turabona ko tugiye kugeramirwa kugeza iki kiraro twagiharuye nk'agasuzuguro kuri twebwe. Duca tuvuga tuti iki kiraro naho kitugoye nticyumva ntikibona ntikigira amaso, none twebwe twumva tukaba tubona tunanirwe n'ikiraro. Mw'ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'ishirahamwe ry'intwara rumuri umushingamateka Epipode Baranyikwa, akaba yamenyesheje ko yari intango nziza y'imbona kazoza ndetse atumirira abandi kubigirako. Hari indongozi ku mitumba, mu mvukira, mbere no mu bisata vya leta bivuka hano muri komine Bururi batanguye gutahura rero umugambi w'imbona kazoza, kuko iki kiraro ni kiraro c'iterambere. Aha imodoka izoba ipakiye ishoye ivyimburwa hano izoca hano, uzoba aje gusuma azanye amafaranga azoca hano, uzoba aje kuraba imigambi iriko irahabera azoca hano atazungurutse, bizomworohera. Ni rya terambere rero twifuza ryihuta nk'iri nyene kandi ridukomokako rikatugarukako. Ku bikorwa bakoreye kw'ishure shingiro Mugweji, akaba yamenyesheje ko mu mbona kazoza bisaba ko abana biga kandi bakiga neza. Amashuri, amasomero tuvyikorere nk'abene gihugu, dushobore gusahiriza leta, abene gihugu abana bacu bige neza kugira ngo binjire neza muri mbona kazoza ari incabwenge zishobora kuzodushira mu ngiro iyi mbona kazoza kugira ngo dushobore gutera imbere. Ko ni vyiza ko dutangurira aha kuko hariho no kwigisha bigisha kugira ngo turamure urwaruka vy'ukuri rushobora kwinjira neza muri uyu mugambi ruciye ubwenge. Bazi yuko urwaruka nirwo mushinge ukomeye w'iterambere. Nitwarwitaho neza
nukuri bazodukorera mu ngata neza dushobore gushika kwiterambere binyarutse. Nk'uko bigenda hose aho hose kwaciye indongozi ziraronka akaryo ko gukora ku rumuri kugira ngo nabo basigare baramurikira abenegihugu mu bikorwa by'iterambere. Ruvuye muri komine Bururi waciye gwerekeza muri komine Matana aho ku mabarabara wasanganirwa n'abenegihugu benshi nko mu Kiryama, Imahwa n'ahandi. Urumuri rw'amahoro rumaze gushika ku mugwa mukuru w'ikomine ya Matana rukaba rwakiranywe igishika n'abenegihugu benshi.